DFTV. Tunda juhudi. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwe bakunzi ba DFTV muhandanya kudukurikirana muciye ku rubuga rwacu rukuru rwa YouTube. Uno mutwe twagerageza kubabwira ko twabazaniye ikintu kimwe kiriko kiraba mu isoko nkuru ya Kamenge. Itariki nogerageza kubabwira itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi mu 2020. Iki kintu cyatanguye twagerageje kurondera amakuru baratubwira ko iki kintu cyatanguye igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Isaha imwe y'ijoro no kuvuga saa 7 y'ijoro aho umuriro mu majambo twagerageje kumenya umuriro watanguriye mu kibanza bagiramwe amavuta aho badandariza amavuta umuriro usatira isoko yose isoko iratokombera. Aha tugerageza kubabwira duhagaze ahantu bahora bacururiza impuzu bagasonera ibintu abantu baba baje gushonesha impuzu ibintu byinshi bigiye bitandukanye. No mwanya rero twamaze gushikaho imodoka za kizimyamwoto zirimo indani aho tubona abajeje umutekano ariko barabikora neza baraba ibintu bigiye bitandukanye indani. Tugerageje kubabwira ngaha nahantu hahora hacururizwa ibintu by'impuzu zijya muzu z'amamagaze mugabo geze no mwanya muri ko murabona ko ari umuriro wenyene uhavugwa umuriro wenyene wamaze gutogwa ibintu byose byamaze gutokombera. Uno mwanya namarira menshi kubanya Kamenge ku gihugu cy'u Burundi ku batunzi bo mu gihugu cy'u Burundi. Abasekiriti bariko barabikora neza bari indani bagerageza gutabara ivyoba bya sigaye bikeya. Imodoka inyuma ziraca sukamwa amazi bazimya ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'ibi bibanza. Ibi ni bibanza byahora bicurizwamo impuzu mugabo ugeze no mwanya tugerageza kubona ko atakintu na kimwe gisigayemwo. Umwotsi wonyene uri kurafumba umwotsi wonyene uriko jiga nino niko tugereza kubabwira ahantu hose isoko tubona ko yamaze kuba nkiya hindanye yose imiriro iracaka aho bagerageza kuzimya nk'ibi muri ko murabona ngaho umuriro uracaka kugeza no mwanya mugabo amazi babandanya kuyasukamwo zikizimya moto zibandanya kwinjira abariko baragira ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri no soko. Uno mwanya ngaha hari impuzu ibindi bintu bigiye bitandukanye byose byamaze kumuyonga ibyo abantu bahora badandaza babisigamo nkaya namakandambiri murazibona izi ni kandambiri murabona ingene zabaye zose zibari kandambiri shasha ngo murabona ko byabaye ibintu bigiye bitandukanye. Tuliwaidia kwamba kama tutaongea na watu wengi waliopoteza vitu vilivyokuwa ndani ya soko kubwa ya Kamenge. Huyu ni mama mmoja. Mama, tunakusalimu. Jambo. Pole sana kwanza kwa waliowakumba asubuhi ya leo. Tunashukuru Mungu. Nyie mlikuwa mnatumikia ndani? Tunatumikia msoko ya Kamenge. Tuna miaka mingi tunatumikia hemo soko liwahi ungua. Tukaingia kutoa vitu.
ila usiku wa jana moto ulikuya bila tujui, ila leo tukatalia tutowe vitu mpaka saa hizi. Nyinyi mlipata habari ya kwamba kama soko inarungua, zilikuwa saa ngapi? Sisi tunasikia moto ulianza saa 8 ya usiku, juzi tumefika hapa saa 9 ya asubuhi. Tangu saa 9 hakuna mtu yoyote aliyewahi kuingia ndani ya soko. Piko panaingia umoja na wakomite akise mpaka sasa hawajatuitikia. Ndio tunasubiria. Si tunaona hivi inakuwa mida ya saa 6, saa 5:30 hivyo bado hamjaingia, na tunapata habari ya kwamba hakuna chochote kilichopagia ndani ya soko. Nyinyi kama nyinyi mnategemea kwamba kama kuna chochote mtapata ndani? Hatuwezi tukapata juu hata vitu vilungua. Kama nyinyi mliokuwa mnatumikia ndani ya soko, kitu gani mnachokiomba serikali? Tunaomba serikali tusaidie juu tunatumikisha mitae ya madeni. Mashira mmoja kutukopesha kwa kusema tuchuuze tuendelee maisha. Mama tunakushukuru. Asante. Ngo twagerageje kubemerera ko tuzagerageza kubereka abantu benshi bagiye batandukanye bagerageje kuburira ibintu byabo mu isoko nkuru ya Kamenge. Tukuramutse. Jambo ni sawa. Witwa gute? Cyane nitwa Irankunda Frichas. Tukubona nyuri mu mabaro ndetse tugusanze ku isoko nkuru aho isoko yazindutse irasha kuva igihe cy'isaha twavuga isaha imwe y'ijoro. Nkamwe ayo makuru mwayarusisanga. Cyane navyumvise mu masaha 9 y'ijoro numva ngo isoko Kamenge irikirasha. Ahabona twe ngatu umubaro sana urabona isoko twe ku bintu by'umuriro urabona dusanga dukorera indani. Abantu benshi babuze ibintu twese naje nabuze ibintu bitandukanye. Habwo sima no kungene ngiye kubaho muri iyi minsi urabona ko ubuzima bw'ubusanzwe bunagoye. Habwo jikino nobona ko leta urabangene yodufasha ariko urabangene twotangura gusati gutotangura gukora aho mu isoko na turabangene twoza twingunganya kugira ngo tuze turafasha umuryango kibukebuke. Kuvushika ngaha abo bagiriye bake ryo kwinjira mu isoko indani. Banyankiye kweri kabisa nivyo kunda kubera nta muntu numwe bemera ko yinjira indani. Wewe warusanzwe ufise ibintu byawe byarari indani, warose amakuru yuko ibintu biriko birasha mu gatondo ka kare. Nigiki urizeye ko ni winjira canke ni babaho umwanya wo kwinjira indani ushobora gusanga hari utuntu dukeyi twawe twoba tugihari? Kweri nk'ibyo ndavyizeye kubera mbona abajeje umutekano bamaze kwashika, sinzi reka ndindire ndikubona sije ndumwe ndindire impande y'abandi ndabe ngene bizoba bimeze. Niyo batureka ko kwinjira turabe ni hagira ikiburama dusomya ngene tubigenza. Leta ugeze uno mwanya muyisabike. Dusaba ko yodufasha nyene tukarabanya yoduhereza ngo tugira dutangure gukora. Tugushimire. Asante sana. Urakoze cyane. DFTV Tunda Juhudi.